Amazina ni Mugabo w'ingabo Aristide Bria. Twarakinye ariko kubw'imvo z'amagara vyatumye duhagarika. Ubu nkaba ndi umumenyereza w'umugwi wa Amical. Volley novuga ko nayitanguye nkiri muto cane ko twakuriye mw'ikambi haba hari amasiporo menshi, haba hari na Ecole de Volley yari yatangujwe n'uwitwa Niyongabo Charles. Nayitanguye nkiri muto gose, hama nza gutangura neza mu mwaka w'ibihumbi 2003. Umukino twakunda kubera umuvyeyi wacu yakunda kudutwara ku match, niyo atadutwaye akaturungika. N'indi mikino twarayikinye ariko volley cane niyo twagiyemwo, twashizemwo ikirenge cane gose. Hariya kuri kote hahora ikibuga, hari kote ubundi ibibuga kenshi babisanga mu makambi. Ahanini benshi mo twari kumwe bakina volley. Hari abagenda muri za basket, ngaho ugasanga ntibariko baraduga cane, ariko abari muri volley twagiye tugira amahirwe yo gushika imbere cane gusumba abari muri za basket za handball. Umuntu nshimira cane ni Niyongabo Charles, kuko niwe yadukundishije volley. Yaratubwira turi abana bato, akatubwira ati mwe mu myaka iri imbere muzoserukira igihugu, muzokurira indege tukayibona nk'ibintu vyo gufyina. Ariko mu nyuma tuza kubona utanguye kuja mu Rwanda, mu Buganda. Niwe muntu rero wa mbere novuga dukundishije uwo mukino. Nk'uko turi bane twese twakina uwo mukino wa volley. Muhira rero nubwo twaba turi muhira canke ahandi, turonse umupira wasanga turiko turakina twese turi batatu. Mukuru wacu we ntiyaciye abibandanya, ariko turi batatu, jewe na wundi mushikanje yitwa Mbere, usanga no mw'ibarabara turiko turakina duhanahana dukorako, usanga twabikunze uko nyene. Volley novuga ko nayitanguye gukina volley muri championnat 2006 muri equipe mbere. Nakinyeyo umwaka umwe, maze gukina umwaka muri Muzinga banaduze, ntanguye gukina muri kuva 2007. Kuko zeri nayikinyemwo saison ya 2006 na 2007 mba ninjiye muri Muzinga. Vyari vyoroshe, haba harimwo ubwoba, haba harimwo kutamenyera. Mu nyuma maze kugira uwo mwaka umwe, novuga ko naronsemwo experience uwo mwaka umwe, nico gituma baciye bangomwa muri Muzinga bakanduza, kuko yari equipe B ya Muzinga. Muri Muzinga maze gushika muri 2007 nagiye nk'umupaseur. Ntwari nawe yari pasteur, kandi urumva nje narumurampasa. Sinovuga ngo nararonse ikibanza guhera iyo 2007, ariko guhera muri nk'iyo saison ya 2007-2008-2009 nibuka ko natanguye kuja mu kibuga. Ico gihe yari championnat national, yari tike y'indege, turiko tike y'indege turiko turakina na Rukino. Nibuka ko bashizemwo muri Seoul, nta nubwo nagiye kuri poste nkinako. Abandi bose vyari vyanse. Umukoca arabaza ati je nkina gushiramo Bria, mubona gute? Titimba. Canjamwo muri finale Seoul, kandi ura Seoul bari ibihe bitoroshe, utigeze uhonyora mu kibuga amasetane yose. Nibuka ko ariyo match yanyugururiye amarembo, nja kuri poste y'uwataka ndavyigenzamwo neza. Guhera ico gihe mba naronse umwanya wo gutangura muri Muzinga. Umva guhera 2007 nagiye gutangura mu kibuga 2009,
guhera 2009 gushika 2017. Muri Muzinga nahagize ibihe vyiza gose, nahagize ibihe vyiza kuko novuga niyo ekipe yandeze ko uwo mwanya wose tutari bwatangure no gukina, hageze naho batanga ibirato muri club twararonka, barabona ko turi abana bafise kazoza. Muzinga novuga ko nagizemwo amateka menshi kuko niyo club ya mbere natanguye gusohokeramwo. Nibuka ko isorti ya mbere naronse muri Muzinga ari sorti y'i Kigali muri 2007 nyene, ego. Nibuka ko duherekeje umuhisi Perezida Nkurunziza, nugurura amarembo ari sorti ya mbere, mbona gukora ko na $500 ari sorti ya mbere. Numvuga ko ivyo biri mu bihe vyiza mvuga nabonye muri Muzinga, binyugururiye amateka menshi. Ndasohoka turaja za Nairobi uwo mwaka nyene 2017. Guhera uwo mwaka twagiye tugira amasorti menshi, ibihe vyinshi vyiza n'amamatch menshi y'intibagirano. Abo tubwira hamwe amamatch. Je nka match ya mbere ntashobora kwibagira ni match twakinye 2010, tuzana coupe ya KVC Memorial Tournament. Nibuka ko twatwaye igikombe dutsinze ekipe ya nibuka neza Sporters, ego. Dutsinze ekipe ya Sporters, ekipe yari yarokrise abakinyi bakomeye ico gihe yo mu Buganda. Yari coupe y'amateka kuri twebwe ko twagiye bavuga Abarundi ni rya mbere bitavye ama competition, baje gutembera mbwa mu nyuma turakina turashika muri finale. Igitangaje rero kitazotuma ndayibagira, ni sorti finale twayikinye tudakwiye. Harimo abakinyi nka Olivier Ntisumbwa yari yavunitse, yari umukinyi akomeye, yari mu central akomeye, yakora block. Mugabo bishika yavunitse, umukoca caravuga ati bigende gute? Je ndava kuri acavuga ati ko Olivier yavunitse, ko tubona uri mu Polivara, genda mu kibanza ca Olivier. Ndakina cankina mu kibanza ca Olivier, turatsinda finale. Nongerana naronka agashimwe ka best receiver ku muntu aca hagati, ntibishika kenshi. Novuga ko niyo match y'amateka novuga twakinye muri Muzinga, yatwuguruye n'amarembo, tugeze ino batwakira neza, byari ibintu vyiza biryoshe. Ibihe bibi ntishobora kubura. Ibihe bibi ndashobora kwibuka nka match ku bisanzwe twe muri iyo myaka iheze championnat national wakina uvuga uti iyi ni tike y'indege ndiko ndaca. Match mbire ni match twatsindwa na Rukinzo, twashizemo inguvu, umuntu yakaniye avuga ati umwaka nani ndasubira nuri indege, twacutsindwa. Abari match babaje ko ugize umubabaro, ariko mu nyuma ukacitegura avuga ati reka ntegure uburyo umwaka uza iyi defete itazoba kandi. Bariho je wo twakinanye wa mbere tutarashiramwo aba étranger, hariho Minani Jeremy. Minani yari umukinyi mwiza kabisa, akubita umupira ukaryoherwa, nawe utoye uvuga ati je ngira Minani. Yari umukinyi mwiza. Hariho Libero mfasha, Libero cane, ariko fasha n'umuntu navuga ati nokora reception nkakora defense nk'igihe yafasha birampimbara. Harageze naho urumva no muri equipe nationale bantuma ko nk'umu Libero, kubera abona ko ndavyigenzamwo ariko atariyo poste nkina muri equipe, kubera ko nabona afasha uko abikora, nkavuga nandi nokora kurya vyonjohera. Novuga abo hariho no mu yandi makrebe, hariho abitwa ba Innocent bari bakomeye, hariho bari Shari, hariho Sixte Docteur. Muri
muri Amical twagize amahirwe menshi kuko kuva dushikayo nabo twajanye muri 2017 tugishikayo twashitse tuba abambere imyaka 2 kurikirana, ariko urumva kuva muri ekipe ya mbere ukaja muri ekipe ngira yagira nka 4 ushitseyo ugaca usubira ukaba uwa mbere imyaka 2 nayo yari amateka. Novuga ko twagiranye ibihe bikomeye kandi vyiza na club Amical. Amical nibuka ko twajanyeyo na witwa Israel, hari witwa Paterne, mu nyuma haraja witwa ba Evrare, Chantrene, Gado avuye mu Rwanda yaraje turakina. Uwo twasanzeyo vraiment n'ubu nuwo navuze ni Dr Sixte, umukinyi w'amateka kuri jewe. Novuga ko sinzi ko hari undi muntu azoza akora nk'ivyo yakoze, niwe n'ubu novuga ko naho yogaruka mu kibuga je ndamwemera cane. Ndibuka ko equipe nationale naragikoranye sorti 3 nayo guhera muri iyo myaka yose nakinye, kuko nibuka ko ico gihe nta ma competition menshi twajamwe equipe nationale, amasorti hari ya champion nizo twajamwo gukina, ariko amasorti ya equipe nationale yari make gose. Na nyene giye gutangura kuza muri za 2010 12 13 15 nakoranye amasorti 3 na equipe nationale aho hose, kandi muri equipe nationale baranselektiona nkaryoherwa nkumva ko nabaye selektione. Ariko tugeze muri entraînement ya mbere umukoci uwo yabazi ivyo yateguye akaca abaza ati je murabona uko equipe imeze, ati umuntu yo kwivoronta kuba umuribero muri mwebwe yumva bishoboye ninde? Aca avuga ati burya naho vuze niwe nari nateguye, niwe nari nimva. Iyo sorti 3 zose rero nazisose nk'umuribero, kandi navyigenzamwo neza gusuma n'abaribero basanzwe bakina iyo poste. Ego noba nasohotse twagiye muri Uganda 2 rimwe, kandi tuvyitwaramwo neza, hama tugira no mu Rwanda 2 i Kigali. Ico gihe equipe nationale vraiment yari equipe yuzuye, vraiment uvuga ngo yari naka abo twari kumwe bose. Yari equipe nationale yuzuye, harimwo abapaseri bashoboye, harimwo abataka bashoboye kuri kote zose vraiment twari abantu bameze neza. Nabo ba Sixte ni ba Minani, ba Richard, Innocent, Donald, Patrick Ntwari, muri bero yari jewe, abandi barabataka ni benshi sinobadondagura ngo ndabaheze. Volleyball beach novuga ko ari umukino nagizemwo ahubwo amahirwe menshi, kandi nandikamwo n'amateka. Kuva natanguye gukina volleyball beach novuga aho natanguye neza nko gukina mu bakuze ni mu 2009, ariko mu buto twarayikina, mu ma junior twarayikina, muga tugakina kandi tugatsinda, muga naho twaje guhera muri 2009 natangura carrière. Mvuga ati iyi ni carrière ishobora kushika imbere kuruta aho ndi. Nibuka ko hari competition yari yimirije, hama baratuma ko tournoi participa, turashobora kuba abambere. Je rero natanguye gukina 2009, nibuka ko nasohokanye ubwa mbere na Artire tugiye Gisenyi mu Rwanda turakina. Ndabona ko wari umukino uryoshe, ndabona ko ari ibintu vyiza, vraiment byari biteguye neza. Mu nyuma tugarutse hari umuganda twakinana yitwa Jeff, turakinana turaronka sorti Mombasa 2010, turagenda turakina tuvyitwaramwo neza. Mu nyuma ngarutse 2011 niho twasha dufatana na Iva dukundane. Guhera ico gihe ca twandika amateka, guhera 2011 turaja guparticipa, turasubira Mombasa kandi turaronka tike yo kuja muri Nigeria. Tugarutse 2012 turaja
under 21 muri Uganda tuba ba mbere, turaronka tike yo kuja muri Togo muri Coupe d'Afrique muri 2021 tuba ba mbere, kandi tuba turonse tike yo kuja muri Canada muri ville ya Halifax, ariko ntitwahavuye turonka amahirwe yo kuronka visa, sinzi ikibazo coba carahabaye. Hama duze bimaze kuba uko, umwaka ugiye uko, turarase sortie ya Canada, ca turasubira turaja mu ma qualification ya Coupe du Monde. Nibuka ko twagiye mu Buganda, kandi turasubira tuja Mombasa, turava Mombasa tuja Namibia, naho nyene mbere baturonse kandi ya Coupe du Monde yo muri Croatie. Twe twaronse classement ya mbere mu pays yandi y'abanyafrika yashoboye kujayo, bigenjeje neza, abandi bari mu maplace ya kure rwose, ariko twe turashobora kuba habaye classement aravuga ati mu banyafrika Uburundi bwigenjeje neza, bwaje imbere. Ni match urumva ntazokwibagira, yatugururiye imiryango. Tugarutse perezida aratwakira tubwira ati mwaraduteye iteka, twe twariko duhimbaza i Bujumbura, namwe mwariko mumanika idarapo mu makungu. Aratwakira, aradushimira mubiri we. Hageze no mwaka ukurikirana 2013, ndibuka ko premier mai yanaduhamagaye mu birori vya umunsi mukuru w'abakozi ntihenze, aradushimira imbere y'abantu, araduha akabahasha ko araduha umudari ko twateye iteka igihugu. Urumva n'umukino uri mu maraso, umukino wanyugururiye amarembo, kandi ufise ko histoire ndende gose. Kandi aho hose mwakina na Iva? Ego, twari kumwe na Iva. Je ndarinze mpagarika turi kumwe na Iva, uretse aho Iva yigeze kuja gukina mu Rwanda. Ndibuka ko twigeze gukina n'uwitwa Olivier, turanaja muri Tanzania turakina, turaba ba kabiri, turaronka envelope, turaronka medaille. Niho nariko ndasa n'uhagarika, kuko nyuma yaho niho haci hazamwo kugwara mba kariyeri yo kuba coach. Nsa n'uri mushasha, ariko ndavye uko ndiko ndakora nkaraba uko bimeze, novuga ko si vyoroshe, ariko ndiko ndamenyera, kandi ndabona ko mbananije nkabishiramwo inguvu, nkeneye gushika kure hasumba aho ndi ubu. Biriko biragenda neza, sico kimwe na kera. Urumva kera hariho volley iryoshe ikomeye ifise abarorezi benshi, mugabo hakaba amakompetisiyo make. Mugabo uravye bariko barasohoka cane, hari amakompetisiyo ariko arabera ino menshi. Ivyo biratuma n'abandi batayikina bagira inguvu n'ishaka ryo kuyikina. Urumva kugira natwe dukine nuko twabona basohoka za Butare, Kigali, natwe kandi hari abaturabiye ko babona dusohoka bakayikina. N'ababona ubu barasohoka akomeye nkajya ya Pro Tour, bituma abandi babikunda. Bibandanije ukurumva izosubira igere ku rwego yari iriko kera. Sinovuga ngo hari ibihambaye birenze nokora ibyo abandi bariko barakora, oya, ariko kimwe nibaza n'abakinyi benshi ko bipfuza kompetisiyo ko zoba nyinshi, hakaba kompetisiyo nyinshi, kandi na sorti uburyo bubonetse abakinyi bagasohoka. Plus usohoka niko ubona abandi uko bameze, uko bakora. Uko ndibuka kera twe dusohoka kenshi twasohoka twaronka amasorti yo mu Rwanda, waragenda uri umukinyi ukavuga kabona nakinye na kino, ukabona ko ari umukinyi mwiza ateye imbere, ukagaruka i Burundi witirira naka umunyarwanda, ugashiramo inguvu rero uvuga ati je nkeneye kuzokina nka naka. Urumva rero habaye amasorti menshi, n'abajene bararonka experience, aragenda akabona abandi ngene bakina, akavuga ati nanje nkeneye kuzokina nka naka. Urumva sorti zibaye nyinshi, competition zikaba nyinshi, ana nko tumaze amezi menshi twicaye,
ico kiratuma abakinyi basubira inyuma, usanga bari mu mihenu muki, ugasanga nivo yabo iriko irasubira inyuma. Gushiramo inguvu ko ahari ishaka harashika, ikintu iyo ugikoze ugikunda ugashiramwo ishaka naco kiragukundira. Sinovuga ngo narateye imbere cane gusumvya abandi, mugabo hari aho nageze naje nishimira, kandi hari n'abandi bajene nzi bavuga ati nogeraho nakayageze. Je rero ico nobahanura no gukora ahubwo bakarenzaho, kuko ibisamaza ni vyinshi, hariho agacupa, hariho ibindi ki, mugabo sinovuga ngo birica gusumba, oya, mugabo iyo ukora ugakorana ishaka, icupa urarinywa uno munsi ukarinywa dimanche, ariko renda ukamenya ingene uja gukora, kuko twe ndibuka ko wavuga ati uno munsi ko ari dimanche dufise match, turagiye muri reception turaryohewe, renda namenye ingene nkora umuji nka wiruka, nzi ko mardi nja gukora entraînement na equipe. Ico nobahanura rero no gukora entraînement yo muri equipe, sinovuga ngo irafasha cane, yego irafasha, muga cane no kwikoresha navyo biragira aho bikugejeje, uko ntiwoguma uvuga ngo ngiye gukora entraînement ngo nizotuma ngira uko ya. Kwikoresha navyo biratuma uduza nivo, ukagera aho umukoce wawe yari yagejeje ukarenza kandi gato. Turagushimiye. Murakoze cane.